bakunzi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kaze cyane muri kino kiganiro Itegeko nkuko musanzwe mumenyereye mugishigizwa na Joe Daniel Alex mugisha kuri Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu mudukurikirana ku 3 n'ibice 3 abari Bujumbura ku 5 n'ibice 4 abari hagati mu gihugu. Mu Burundi bivugwa ko hoba hari impunzi zirenga ibihumbi 90 mu ntara nka Ruyigi, Cankuzo, Ngozi eka n'abandi baba mu bisagara nka Bujumbura, Rumonge eka n'ahandi. Abo rero batse ubuhungiro mu gihugu c'u Burundi bafise imiryango, bamwe muri bo bahamaze imyaka irenga 10 abandi 20 abandi 30. Umuntu rero aribaza ati mbega iyi mpunzi ije ikaka ubuhungiro mu gihugu igengwa n'itegeko irihe, mbe zirafise uburenganzira bwo gukora no kwiteza imbere, mbe burashobora no guteza imbere ico gihugu basanzwe barimwo, mbe hoho iyo bashaka kuhashinga ibirago ntibasubire gutaha iwabo bashobora kugura amazu, amatongo n'ibindi dusanzwe tumenyereye bigura banyene igihugu canke imvukira, mbe barashobora kuhakorera ubukwe, mbega barashobora kuhavyarira, mbega abo bavyaranye barashobora gutora abo basanzwe ari baba ngaha muri ico gihugu bakaba gira abapfasoni, mbega ivyo vyose ni ibintu umuntu ashobora kwibaza iyo abona impunzi zitandukanye canke abasanzwe bava mu bindi bihugu baba mu gihugu iwacu. Ashobora kwibaza nk'itegeko, mbega iyo yakozwe icaha ahanwa gute, nibihe bintu bimugenga. Ivyo rero nivyo tuza kwihweza, turi kumwe n'umuhinga yaduheruka kera mugabo sumushitsi hano, sumushitsi ndazi ko benshi bamumenyereye, ndamuhaye ikaze. Murakoze cyane. Sinzi ko butangura widondora abari baguheruka kera n'abashashe mu kiganiro wacu. Ego, Jenny Eliane kazaneza abasanzwe umushingwamanza nkaba mpurikiye mu ishirahamwe ry'abajeune avoka mu Burundi, abandi no mu baritwara mu bikorwa byinshi dukora, hakaba harimwo droit d'asile, droit d'immigration, bijanye n'uruja n'uruza mu gihugu. Murakoze cyane kandi ndagushimira kubona watwitavye ngo duhe umuco. Murakoze. Akabazo kambere no cyane ndakubaza, mbega ni ryari umuntu yitwa impunzi mu gihugu yatse mu indaro? Murakoze cyane. Mpava ngerageza kuvyishira mu majambo make kugira ngo umuntu yitwe impunzi mu gihugu yatsemwo ubuhungiro nuko yamaze kuronswa ico bita indanga mpunzi, carte de statut de réfugié, iyo nayo ikayifise uko isabwa n'amategeko agenga uko bigenda. Mu gihe umuntu arose iyo statut cyangwa ubwo burenganzira bwo kwitwa impunzi mu gihugu nuko amaze guhabwa uburenganzira cyangwa amaze guhabwa ubu protection yasabye ico gihugu, yamaze kuyihabwa rero niho aceza kitwa impunzi. Ubundi agishika akaba atararonka ubwo burenganzira cyangwa iyo statut tuvuga yitwa uwusaba ubuhungiro, mu demandeur d'asile, ntabaraba impunzi. Ego kure niko bigenda n'abandi duhora twumva bagiye buraya imisi yose utararonka ubwo burenganzira bwo kwitwa impunzi uba witwa uwusaba ubuhungiro, mu demandeur d'asile. None uyu asaba ubuhungiro aba yashitse muri ico gihugu baramwemerera kwinjira? Ego cyane, nta muntu numwe asaba ubuhungiro atemererwa kwinjira uko yoba ameze kose, uko yoba azi kose, yamaze gushika ku mupaka cyangwa yamaze gushika mu gihugu ategerezwa kwakirwa. Birimwo mu ngingo zigenga convention internationale yabaye ratifiye n'ibihugu bitandukanye muri 1951, hariho niyo muri bihugu bihurikiyemo ibya Afrika muri 1969, hakaba na cyane n'itegeko bari mu gihugu kimwe kimwe rigenga uruja n'uruza mu gihugu cabo. Rero mu principe yubahiriza abarondera umutekano, abarondera ubuhungiro, harimo kutirukana umuntu aje asaba ubuhungiro. No kuvuga ngo yinjiye murinda gutreta loka kumusubiza inyuma birimwo mu bibujijwe cyane nayo mategeko yose nagenda avuga. Mugabo rero kandi turazi yuko uhunga
ataba yabitegekanije ko mu kwinjira mu gihugu bisabwa hasaba impapuro iyo umuntu aje afise impapuro zikwiye zo kuba yo va mu gihugu akaja mu kindi buryo baca bamwita impunzi canke abaje kuko yavyiteguriye. Ego cyane abantu bahunga garutse inyuma gato yabo ubuhunza adafise igipapuro na kimwe ntashobora guhobwa ico nkuko yoba yinjiye nk'umuntu mu irregulier baramwakira natakipapuro na kimwe yoba yarafise kuko uhunga ntiyitegura ariko rero hariho n'abantu bahunga bateguye guhunga ivyo kugira ngo d'abord umuntu ahunge nuko mu mutima wiwe cye mu buzima bwiwe aba yumva yuko atamutekano agifise kandi igihugu ari mu kitagishoboye kumuhereza uwo mutekano yipfuza. Rero kenshi abo bantu baza bagenda kurondera uwo mutekano cyo kugukingirwa gutangwa n'ikindi gihugu baganye bagendamo. Hari ababitegura guhunga hari n'abatabitegura. Rero hari abamana impapuro z'inzira hari n'ababitegura bavuga ati Imana niyashikane iki gihe ataco ndaba nkaronka iyo visa canke nkaronka ikinzo heza ngende hanyuma ni declare bivanye kuko hariho ibituma umuntu ashobora kuronka ubuhungiro. Si abantu bose bahaguruka ati ndagiye kurondera ubuhungiro, hariho ivy'amategeko ategekanya kugira ngo umuntu aronka ubuhungiro. Bon, ni dufatiye nko kuri iyo convention de Genève muri 1951 ari nayo texte ya mbere itwara yandi mategeko yose ajanye n'ivy'ubuhungiro irerekana ibintu bitanu bituma umuntu ashobora gusaba ubuhungiro. Icambere nuko umuntu aba yumva yuko atamahoro afise, hanyuma cyangwa atamutekano afise igihugu cyo kiriko kiramuha. Hanyuma umuntu amaze gushika mu kindi gihugu atari igihugu ciwe ashobora gusaba ubuhungiro yerekanye yuko vya bintu vyamubuza umutekano, les persécutions par exemple yagiriwe zari zivuye par exemple nko ku rukoba rwiwe hasi canke byari bivuye ku idini la religion canke byari bivuye ku bwenegihugu la nationalité canke byari bivuye ku muryango aturukamwo canke umugwi arimwo groupe social canke yuva canke yuja hamwe n'ivyumviro politique. No kuvuga n'ibintu bitanu usanga abantu bafise ivyumviro politique atari karahuza cane na gouvernement canke n'abandi bantu bari muri ico gihugu atari kubumva kumwe ivya politique. Yego aho rero no cansimbiza gatoyi ku bibazo bikuru nguyo baramwakiriye araronse ni statut arabaye muri ico gihugu. Nibihe yemerewe nibihatemerewe. Murakoze cyane. Iyo umuntu abanze kuronka deja ubwo burenganzira bwo kwitwa uranyihanganira iyo ashitse mu gihugu abakeneye kubaho ubuzima busanzwe no kuvuga gufungura abandi nimba afise umuryango nimba akeneye kwiga akiga nk'abandi ashoboye nimba afise ubumenyi runaka avuze ati ndashaka gukora akazi agashobora gukora akazi kugira yibesheho kuko ntazokwama beshwaho nazirya mfashanyo batanga iryambere sivyo mbega yemerewe iki ivyo bintu aravyemerewe agezahe ageze mu gihugu nyine akeneye kubaho kuko abayumva ko muri ico gihugu kameme afise umutekano. Hariho ibintu nza kuzigerageza kwishura mfatiye kugereranya ibihugu n'ibindi. Icambere nibaza abantu bakwiye kumenya bari ko ratwumviza nuko umuntu wa mbere ajejwe gukingira umuntu aje asaba ubuhungiro ni leta. Leta niwe mu acteur principal muri ivyo bintu bijanye no gusaba ubuhungiro no kuburonswa. No kuvuga ngo igihugu giye witura nico iguha ubuhungiro. Zijya za HCR ziza zifasha igihugu baba barimwo iyo leta kugira ngo ishobore gufasha abo bantu kubaha ivyo bipfuza. No kuvuga iyo soutien matériel, soutien juridique n'ibindi. Ngomba kugaruka vyumvikana yuko igihugu nimba arico gifise uruhande runini rwo gukingira no gufasha impunzi, ucomba ko impunzi zose zidafashwe kumwe kw'isi yose kubera bica bivana n'ubushobozi bw'igihugu impunzi yose irimwo. Rero ndashaka kuza kuvuga amadroit y'impunzi en général, ariko gacu usanga hari ibihugu bimwe izo mpunzi ziko zirabeneficia amadroit yazo pake batari bafise amadroit muga kubera ko igihugu
cabakiriye kidashobora ubwacu kubahereza ivyo vyategerezwa byose ibyo bategerezwa byose kuronka ca dufatira nko ngaha mu gihugu iwacu normalement impunzi yamaze kwitwa impunzi yashitse mu gihugu yasabye ubuhungiro itararonka statut twabivuganye yuko itabiraba impunzi irarosa ubwo iyo statut iriswe impunzi iratwawe mu ikambi par exemple uwo muntu yategerezwa kuvuzwa uwo muntu yategerezwa kwiga yategerezwa kuvuzwa 100% yategerezwa kwiga yategerezwa gukora imigambi mugabo siko vyama bigenda mu bihugu byose nk'ubu uye turazi yuko hariho impunzi zimwe zitavuzwa 100% kubera ko igihugu gishobora kuba kidafise ubwo buryo bwo guhereza abandi hari bihugu tuzi ko upfa guronka iyo statut ucuronswe inzu ubamwo mugatwe ni kweki baca bagenda mu makan kugira ngo naye makan rimwe nukuri ntawo uvuga ngo na makan ameze neza turashima ho leta igaje ikora mugabo si bwa buzima bumwe n'ibindi bihugu usanga umuntu acaronka inzu abamwo umuntu aciyentekera muri societe acaronka akazi muganga n'abenegihugu n'abafise akazi si benshi bisigura ngo les conditions de vie ziba ziri mu cyo gusubamwo ubuhungiro buraza ku influence ku buryo impunzi za kubaho ego urumva uti sino mu mategeko bari bafise uburenganzira bwose sinovuga nk'ubwenegihugu waho hantu mugabo barafise uburenganzira bwo kwiga barafise uburenganzira bwo gukora ndetse n'amategeko agenga ivy'impunzi ngaha mu Burundi hariho itegeko ryo ngaha mu gihugu ryashitswe ko umukono muri 2021 riranavugana neza yuko impunzi mu gihe cyo gutanga nk'akazi yari ikwiye gufatwa yoroherejwe kurusha ifatiye nko kubandi banyamahanga baza kuronka ubuzinga bisigura ko nabonye bafise uburenganzira bwose ngo twese dufise uretse bwo gutora no kwitoza kuko ntabwe negihugu baba bafise mugara afise uburenganzira bwo kurongora afise uburenganzira bwo kurongorwa afise uburenganzira bwo kwandikisha umwana yavutse arafise uburenganzira bwo kudandaza arafise uburenganzira bwo gukora normal mu bwo burenganzira bwose twe dufise nawe nyene impunzi yari bufise uretse ku burenganzira bumwe nagenda agabanya kubera ko bufise abenegihugu uti muri make impunzi irafise gushobora kwiteza imbere muri ico gihugu arimwo bakiteza imbere nyene ariko kandi umuntu aca yibaza ati none barashoboye guteza imbere ico gihugu mvuze gutyo ico kibazo iyo tuvuze guteza imbere ico gihugu no kuvuga yuko barakora ibikorwa bagakora ibikorwa bikomeye biremereye binini bishobora gutuma igihugu bari mu gitera imbere bagashinga amashira hamwe uravyumva bagakora urudandazwa mpuzamakungu njabuka amazi urumva bagakora ibintu binini bikomakomeye novuga ntibituma quelque part igihugu barimwo naco kihungukira ugasanga nyene ni ibintu binini ivyo baravyemerewe canke bakora ivyo kwiyebeshaho gusa icambere nagomba menyesha abantu ariko baratwumviriza impunzi uretse ko uwo muntu atabari mu gihugu ciwe kandi naho nyine aba yakivuyemwo atabishaka aguma ari umuntu nka twebwe aguma ari umuntu afise des talents aguma ari umuntu afise des dons aguma ari umuntu afise capacité intellectuelle yavukanye bijya ko twese tumeze nimba ari umuavoka aguma ari umuavoka nimba yari mu docteur ntibica bihinduka kubera yitwa impunzi nico kintu conyine niyo titre muriko kubera atakiri wabo mumbabarire kubera atakiri wabo naye handi ikintu cyose yategerezwa gukora ari wabo no ngaha bashobora kuba yogikora ariko ikintu bavuze muti mbega barashobora kwiteza imbere no mu nyishu zimwe zirimwo mu bintu ibyo bita solution durable kuko impunzi ntiyamira impunzi éternellement hariho ibyagiye birashirwaho kugira ngo uwo muntu ntabeho impunzi toute sa vie hagera igihe yitwa irindi zina soit asubira iwabo mu gihe habonetse amahoro kandi abisoko ko abishaka pana kubera des raisons politiques asoko yumva atekaniwe ni ukuvuga ngo rya zina ry'impunzi riba rihagaze ko asubiriye gutora ubwenegihugu bwiwe cangwa kwiyintegra ngaha muri société ça fait partie c'est ikintu coroshe kwiyintegra ngaha muri société akamenya ibya bikorwa ariko uravuga bikomakomeye n'abantu bari capable yo kuja mu association syndicale kandi apolitique bitari ibintu bijanye na politique kuko nta mpunzi rekuriye kugira politique mu gihugu kitari ici wabo ni wa muntu arekuriye kugura
amaterrain mobilier ashobora kwiyungunganya none uwo muntu ashoboye gukora ivyo bintu byose twebwe dukora umva ari ikintu kimwe co mubuza gutanga akazi ntibice biteza imbere igihugu umva ikintu kimwe co mubuza kwiyungunganya no gutera imbere gusa nibaza ko abo bantu babura ubwo buryo nayo ma opportunité yo kubigera ko sino mu bihugu biteye imbere ho impunzi nibo bantu ba mbere bateza igihugu imbere kuko ni main d'œuvre idasanzwe nibo bantu bazana izo ngufu zabo bakazana des talents zitandukanye bakaba bava mu bihugu itandukanye iyo diversité niyigize ubutunzi bw'ibihugu biteye imbere byakira impunzi irashoboye ahora twishimiye neza uti impunzi irashoboye uva ntidukwiye kuyiraba nk'umuntu umengo nuwo hirya nuwo hino mugabo hari akandi kantu uvuze turashobora kugura amatongo n'ibindi tukaba tuzi ko hari ibindi bihugu umuntu avuye hanze atemerewe kugura itongo urumva bategereza kwisunga amategeko y'ico gihugu kugira mu bihugu mu byo kwitoza imbere hariho urugero peut-être batagerako ego cyane hariho nk'ingingo ya 13 nibaza ko 13 ntihenze nibaza ko ntihenze ya convention mpuzamakungu internationale de Genève 1951 niyo ivuga neza ibijanye no kugura ivyo vy'amatongo canke isi babigura bafatiye ku burenganzira ico gihugu gihereza n'abanyamahanga nimba muri ico gihugu abanyamahanga barekuriwe kugura hari ibihugu abanyamahanga batarekuriwe kugura par exemple les terrains cyangwa barekuriwe kugura les immobiliers usanga la loi nationale itavyemera muga mu gihugu vyemewe n'impunzi yari sanse d'ailleurs koroherezwa kurusha mu étranger kugira ngo ashobore gukora ivyo mu étranger arekuriwe mugabo kandi iyo umuntu aca yibaza ati muri ivyo vyose byo guteza imbere hariho ikintu citwa gutera imbere umuntu arakura aravyara akaronka abana abo bana bashobora kuba arabiwe baje bazananye nkuko ashobora gusanga abo bana yabavyariye ngaho mugabo akaba yavyanye n'uwo bazananye mugabo kandi eske abo bana barashobora nabo kuzorongora bakazorongora bakatwara abenegihugu b'ico gihugu baca bitwa ngo iki bakigirwa nande ni sawa nabo baba bafise uburenganzira nk'ubw'abandi urakoze cyane abo bana bafise uburenganzira nk'ubw'abandi hari ikintu nahereye ko nibaza ngano sura kugarukako impunzi uretse ko ico kintu citwa impunzi kiba kimiriko ko yasavye ubuhungiro ubwo bundi buzima bwose tubamo araburekuriwe nturigura naroreza umwana vyara impunzi yashobora kurongora umurundi kazi impunzi yashobora gutwara umunyamahanga isanze muri ico gihugu wundi muntu yasanze muri ico gihugu ciwe ni uburenganzira bw'iyo mariage yama yabaye uwo mwana yavutse acaja directement kuri iyo statut y'umuvyeyi wiwe kenshi umwana aja kuri iyo statut yase mu gihe sari wari impunzi aca yitwa na wenyine directement impunzi mu gihe avukiye ngaho avutse surtout baje basavye biwe bavukiye ngaho abandanya yitwa impunzi gushika ca gihe kizogere yuko habaho une solution iri durable kuri abo bantu kuko nta muntu abimpunzi eternellement akandi kabazo noca ndakubaza impunzi iraje mu Burundi irakunze ngene abarundi tumeze nkuko badukunda ngo turi abantu b'umutima kare dukunda abantu aciye avuga ati burya jewe igihugu naje mvamo ndashize ko akaburungu ngira nitwa umurundi birashoboka nabanje nibizokurikira n'abazomva ko bose nibagume ngaha batabishimye bazogenda ariko jewe ibirago ni ngaha kugira ngo impunzi hagera gihe yitwe ironke ubwenegihugu hariho ico basaba ucuza muri ca gitabo kigenga ukuntu ubwenegihugu ngaha mu Burundi butangwa andiko mvuga cyane mvugira mu Burundi kandi nibaza ko nico nako bimeze no mu bindi bihugu si kubera uba witwa impunzi wabaye impunzi kigenza neza iyo mpunzi kagira ikimaze ikiyentegra mu gihugu umunsi umwe hanyuma ukumva wosaba ubwenegihugu muri ico gihugu bariga ibisabo vyawe nkuko biga ivy'abandi bose basanze bikwiriye baraguheza bakaguhereza ubwenegihugu kuva uwo munsi urose ubwenegihugu ubuzima bw'impunzi buba buhagaze ni muri ya masosiyete ko turavuga uwo muntu abatanga ubundi buzima bw'umwenegihugu pabwa impunzi ego atarabishoboye birakunda neza yuko aba uwo ngaho mugabo kandi umuntu arashobora kuvuga bati wacu
mukama yaratugendeye ivyo kurya vyaraje impore yaraje iterambere ryaraje kandi babandi tutahuza ubu mbona menga bisigaye bimeze neza ngira nsubira imuhira ariko ahari yarateye imbere yaragwije umwimbu naca genda bitwaye canka bisigira bene gihugu ego cane uyu muntu yaje gusaba ubuhungiro ngaha akagera igihe akasanga icamutuma kera hunga ntikikihari par exemple shaka avuga ati intambara yari hari yarahagaze nta kindi waruvuza kanati ibigori vyareze nta uhunga inzara nta buhungira ronka mugabe icamutuma agira ubwoba atinya bifatiye kuri bya bintu bitano twavuga kigahera akumva gusubira inyuma bivuye ku bugombe bwiwe ntangora nimwe mutera araheza akabisaba ni navyo vya mbere nayo nzira ya mbere nziza bankurajamwe abantu mu gihe bamaze kubona ko mu gihugu cabo hagarutse impore ko bosubira iwabo mu gihe yemeye gusubira inyuma ikintu cose yaronkeye ngaho arafise uburenganzira bwo kugitwara anabifashijemwo nishira hamwe rifasha ibiye byo guhungukana impunzi ariyo HCR yego byose kwa matongo nayo bon kamemo hari bitimuka ivyo oye twese turabizi hari amategeko nayagenga ibitimuka aho turiko tuvuga les meubles ibintu byose bishobora kwimuka amafaranga y'umuntu aratora muri banque nimba ari les biens bijoux ibintu byose de valeur muka turiko tuvuga ibijanye n'amasiniki ahitamwo nimba agomba kuzobandanya ivyo bintu agaruka kabiraba canke kabisigira ubiraba canke kabidandaza n'uburenganzira bwiwe mugabo sino ubundi namwe murumva nta uterura inzu ngo yitware inzu biri ngaho mugigumi yitwa yiwe abifise ku burenganzira amakuru abo nabo baba barateye imbere bakagira amashira hamwe ugasanga afise abakozi akoresha n'ibindi akagira igihe akiyumvira kugenda iyo shira hamwe acarisigira uwo ngaho canke je nibaza yuko ivyo bibazo turiko turiyumvira bijanye yamaze gufata iyo shwa ni nkundi murundi wese umunsi umwe yo kwiyumvira ati jewe ngomba kugenda mu kindi gihugu akamenya uko natunganya ibijanye n'ivyishirahamwe ryiwe kuko twavuze yuko impunzi uretse yuko iba yitwa impunzi ayandi madura yose yarafise ayexerça nk'umuntu wo ngaho bisigura ko ikijanye no gutanga uburenganzira bw'abajera canke n'abasigirana iryo shira hamwe nta ruwa nimwe hari icimuha ukuntu abijera kubera ko yitwa impunzi abikora nk'uko ayandi ma organisation canke ama societe yose abikora bisunze ingingo zigenga iyo societe na cane kuko hariho twese dusanzwe tubizi yuko hariho ama règlement d'ordre intérieur agenga amashira hamwe atandukanye ariko kandi nimaze kumva ko hari ibindi bihugu bavuga yuko kugira novuga nti ushinze ishira hamwe wewe uru wa kabiri wa mbere ategeza ko umwende gihugu canke bakavuga bati wewe uzoba wa mbere ari kugukurikira akaba umwende gihugu ntiwumva ko rimwe na rimwe hoba hari hagahaze ku mpunzi igomba guteza imbere igihugu canke igomba kwiteza imbere sinzi neza ico wagombye kuvuga umugabo twari turiko turavuga ku bijanye n'ama association sans lucratif nimba ari cyo ariko uravuga ishira hamwe amashira hamwe nayo yaho amashira hamwe amasosiyete n'ibindi chaque societe irafise uko ishigwaho ukuntu igenda position uwo muntu yoba afise iyo ari yo yose ntimwaka uburenganzira afise kubera ko yitwa umpunzi naho uwo muntu hoba hariho utwara nimba ari iyo societe runaka yitwa umurundi ico kibanza c'uwo muntu nimba ari we yitangure canga afisemwo pangana gute iyo part iguma yubahirijwe na ya mategeko agenga societe kandi ntiyubahirizwa kubera ko wari mwene gihugu cangwa wari impunzi yubahirizwa uko igishira hiyo societe uko kiza cubahiriza abandi bantu bose ntigikuramo umwe kubera yitwa impunzi naho ngomba kugaruka numva umenga cyane tugomba kugahagarara yuko umenga impunzi n'umuntu ari apa umuntu ari uyo mpunzi yitwa impunzi gusa muga ari muri abo bandi bantu bose si la loi imupermeta kuba muri ico kintu ubwo burenganzira bwose ategerezwa kuba muri ico kintu abujuisa uko ategerezwa kuba umunyundi munyagihugu wese abujuisa akabazo gasa n'akanyuma canka ka vandernye navuze akoze ikosa hanwa nande murakoze cyane impunzi ikoze ikosa ihanwa n'amategeko y'igihugu yasabyemwo ubuhungiro ariko araba appliquer no kubenegihugu yego
aburanirwa nande? urakoze cyane nkaha uciye umpana no gufasha abo bantu nyene kubamenyesha nk'ubu nko mu Burundi uno munsi impunzi yose ifise ikibazo kijanye n'ubutungane aburanirwa nishira hamwe baho rifise abavoka bakeyi bakorera muri ico gisata bifadikanije na HCR ku masezerano hagati ya HCR na baho bisigura ngo umpunzi yose ifise ikibazo kijanye n'ubutungane arafise uburenganzira ku muavoka amufasha kandi ku buntu kubera ko ubwo ayo masezerano ari hagati ya baho na HCR mu Burundi no musi ampunzi yose iri mu Burundi shogira ikibazo ifashwa na baho mu yandi majambo no kuvuga biriho birari cyane tuvyamamwe nivyo nkora Imana ishimwe yuko nabo bafise amategeko bakengera kandi niyo hageze ko bagize kosa bashobora n'ikibazo cyose bagize mu bisanzwe ari utamenye umuhunzi yose irafise uburenganzira ku mu avoka wo kubuntu amufasha kuvura ubanza rutamwe gushika rohera wo kubuntu hageze mwishira hamwe agomba kumuriha ntashobora kumuriha ibyo nibindi mugwabo impunzi nta uwo mu avoka bamuhaye uwo mavoka nta mafaranga amwaka sinoyita service gratuit kuko uwo mavoka ahembwa nase c'est ça d'une manière ou d'une autre urumva ari amafaranga aza guhembwa avuye muri RCR netwo bivuga byose ngo tubimare nkuko nkunda kubibabwira muri kiganiro cacu Itegeko turabaha novuga ntibikuru biba biri mu itegeko runaka kuri kicerekezo tuba turiko turavuga ko canke umugwi w'ivyiyumviro runaka tuba turiko turavuga ko muga tukabahimiriza kwegera abasanzwe ari abahinga mu mategeko kugira babahe byinshi mwakoze rero mu bimwe mwadukurikiye mwari kumwe na Jordan Alex Mugisha ndagushimire cyane Meta murakoze cyane yego n'ikindi gihe nizere tuzoba tubakeneye cyane gose murakoze cyane reka rero mwebwe mwese ndabashimire mwari kumwe natwe mwakoze mubandanye mwumviriza ibiganiro bya Kazoza FM ijwi ryo kugwimbuza umwimbu tuzosubira ku munsi wa kabiri ukurikira